ndakuramukije nanagwakazi we munywanyi wacu uri kurabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza. Sangwe ikaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cane irya nino, na makuru yihuta kandi amakuru ahejeje kudushikira kano kanya turabuze kugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye. Murano makuru kandi turaza kubashitsa ko inkuru y'umubabaro ni inkuru y'urupfu rwa Isidore Hakizimana, uyo akaba ahejeje kwitaba Imana. Turaza kumenya icoba camyishe ndetse tuze no kumenya aho yapfiriye n'ivyo umuryango wiwe utangaza. Tuze no kugaruka kuri kahise kiwe tumenye uyo Isidore Hakizimana ni muntu ki. Turaza kumenya ivyo amabanga yajejwe yoba muri leta ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bivurwa kuri uyo muhisi kuri ubu ngubu yapfuye. Tuza no kumenya icamyishe. Hari izindi nkuru ziriko ziragaruka ko cane irya nino mu bimenyesha makuru ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi, aho turibuze kwakira n'umumenyesha makuru wacu akorera i Bujumbura akadushikiriza amwe mu makuru ariko aragarukwa ko cane irya nino mu gihugu. Turaza kumuha akazi murano makuru nawe ayadushikirize. Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Kumwe n'izindi zose ntakubwiye mu mfunyapfunyo turaza kugenda tuzirambura ingingo imwe imwe ukwayo. Cotegerezwa gukora conyene no kuba warafyonze kuri sabone. Niba ukoresha ururimi rw'icongereza uramanuka munsi ino video uraba handitse ijambo subscribe maze ufyondeko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uba mu bambere bashikirwa navyo. N'amakuru yo kwihuta bari karavurwa cane irya nino, ariko imbere yuko tuyatangura mwido nidongira mbanze ndaguhe kaze wewe munywanyi wacu tugiye kubana. Shobora kubaho utwumviriza uri ngaha mu Burundi, ndakuramukije utwumviriza uri mu bihugu vy'ababanye, ndaramukije kandi nawe utwumviriza mu bihugu vyose wowe urimwo vya Afrika. Ndazi gukunda amakuru n'ibiganiro vyacu nibagiye namwe muri kumigabane y'amakungu ya kure. Sangwa kazi mwido nido ngira dutangurire kuri no nkuru y'umubabaro. Ni inkuru y'urupfu rwa Isidore Hakizimana. Isidore Hakizimana ni muntu ki? Niki caranze kahise yikiwe? Ese umuryango wiwe uratangaza iki ku rupfu rwiwe? Ngira ayo makuru abariyo dutangurirako, ariko mbere ya vyose ngira tubanze duhoze umuryango wabuze, kuko wabuze umuntu akomeye muri uyo muryango kandi afise ico yaramariye igihugu n'abajyango muri rusangi. Kuri ubu ngubu rero itangazo rikaba rihejeje gusohoka. Ni itangazo risohowe n'umuryango wa Isidore Hakizimana. Itangazo bashizabona bamenyesha yuko umuryango wa Hakizimana Isidore hamwe n'umutambukanyi wiwe Germaine kandi batuye mu gisagara ca Bujumbura bari n'umubabaro ntangere wo kumenyesha urupfu rwa Isidore Hakizimana. Isidore Hakizimana akaba yapfiriye mu bitaro vya Kira Hospital nk'uko amakuru ava mu muryango avyerekana, kandi akaba yapfuye kw'igenekerezo rya 25 kuno kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2021. Bikaba yapfuye inyuma y'ubugwayi yarafise. Ubugwayi rero butatangajwe akaba aribwo bwatumye Isidore Hakizimana yitaba Imana. Nk'uko amakuru aboneka muri rino tangazo umuryango washize ahabona bamenyesha yuko umugigwa wo kumushingurana iteka ndetse n'ibindi bikorwa vyose bizokurikira mu nyuma bizotangazwa mu itangazo rizokurikira rino rejeje gutangazwa n'umuryango wiwe. Ni itangazo rero ryashizwe ahabona n'umuryango wa Isidore Hakizimana kuri ubu wamaze kwitaba Imana. Ese Isidore Hakizimana ni muntu ki? Kahise kiwe nakahe? Mbere yuko twakira n'umumenyesha makuru akorera i Bujumbura ngira tubanze tugaruke kuri bimwe mu vyaranze Isidore Hakizimana. Isidore Hakizimana yaragizwe umushikiranganje w'indero mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'igihumbi 1982. Nakwibutse ko mu mwaka w'igihumbi 1982 Isidore Hakizimana yabaye umushikiranganje w'indero, mu nyuma akaza gutogwa nk'umushinga amateka, ndetse muri uwo mwaka nyene akaba yaranabaye secrétaire général wa guverinoma muri uwo mwaka w'igihumbi 1982. Bimwe rero mu vyinshi ku vyaranze ubuzima bwa Isidore Hakizimana tukazubandanya kwibashikiriza amakuru yacu ataha. Tukaba duhojeje umuryango wabuze n'abarundi bose bari bazi uyo muhisi. Muzindi nkuru ziriko ziragaruka ko cane irya nino ngira tubanze twakira umumenyesha makuru wacu akorera i Bujumbura abanza zidushikirize tuje kumwumviriza, ndaza turaba n'izindi zose ziriko ziravurwa irya nino. Nayo ubuvugira ubushikiranganje bw'ubudandaji ntibarutaye Gloriosa yishuye cane ku bibazo bijanye
n'ubukene bw'isukari, ibinyobwa vya Braludi n'isima ya Buseko. Bashikirije ko ngo abakenera isukari n'ibinyobwa bihingurwa n'ishirahamwe Braludi biyongereye mu gihe amahinguriro atasanuwe ngo umwimbu wongerekane, bikaca bitera ubukene bwavyo. Kandi ku kibazo c'isima muci ngo hubaka benshi, ariko ngo hari umugambi wo kwagura ayo mahinguriro kugira umwimbu wiyongere. Ishirahamwe Sosumo nayo ngo yaratanguye guhingura isukari muri iyi ndwi. Icizere nuko ubukene bw'isukari bugiye kurangira. Ngo amahinguriro y'ivyo bidandazwa ngo agiye kwagurwa. Nayo ihinguriro Buseko ikirondererwa ikibanza izimurirwamwo. Nayo umuvugizi w'ubushikiranganji bw'indero Liboire Bigirimana yashikirije ko abanyeshuri 900 bize kuri kaminuza y'ubuganga USSDC batararonswa impapuro z'umutsindo zabo kubera iyo kaminuza yuguruye yongera ikora bidaciye mu mategeko. Ico kibazo kiriko kirigwa kugira hazotogwe inyishu ariko amategeko adahonyanzwe. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi yavuze ko ikibazo c'uburusho ku bakozi bwa leta bwahagaritswe kuva mu mwaka wa 2016 ngo nibwaramuka busubijweho hazokwisungwa umwimbu umukozi nyene kubuhabwa azoba yatanze nk'uko biri mu ntumbero ya leta kugwiza umwimbu. Nayo ibijanye no gusubizaho utwo turusho ngo vyaramaze gushikirizwa inama shikiranganji n'ubushikiranganji bujejwe abakozi n'akazi mu nteguro ijanye n'isubirwamwo ry'imishahara y'abakozi kugira bizokwigwe bishobotse vyemezwe. Kuri wa gatanu igenekerezo ya 25 ruheshi umwaka wa 2021 muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega huguruwe umugambi Soleil Nyakiriza ufashwe mu mugongo na Banque Mondiale. Ibirori bikaba vyari vyatewe iteka n'icegera c'uburongoye banki y'isi yose mu karere ka Afrika, umushikiranganji w'amazi meza, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka ndetse n'abandi. Uwo mugambi wuguruwe ukaba ufise intumbero yo gufasha kugira ngo habe ukugwiza umuyagankuba mu gihugu hagati, ku mashure, ku mavuriro, habe n'uburyo buteye imbere bwo gushobora gukinjika mu buryo bukingira ibidukikije, bikazofasha n'abakenyezi kugira ngo bashobore kuronka akaryo ko kuba mu bisata vy'ubuhinga bukoresha umuyagankuba. Ivyo bikazobafasha kugira ngo bashobore kuronka uburyo bwo kwiteza imbere. Abanyagihugu bagera ku miliyoni 6,300 ku mwaka nibo bazofashwa n'uwo mugambi. Wa munyeshure yahora yiga mu mwaka wa gatatu kw'ishure shingiro ya Mugomere ya kabiri iri mu gisagara ca Rumonge yari yaraburiwe irengero kuva ku munsi wa kabiri, yatowe muri imwe mu makambi y'impunzi z'abarundi yo mu gihugu ca Tanzania. Ngo ni se w'umwana yatanze iyo nkuru kuri telefone. Inasenge wo umunyeshure niwe yamunyuruje ngo bazohungukane, ariko ngo amatohoza yaratanguye kugira haboneke umuco ku bagize uruhara mu inyuruzwa ry'uwo mwana. Kuri wa kane igenekerezo ya 24 ruheshi hatangujwe umugambi Turi kumwe, aho urwaruka rugera 2,000 rufise imyaka iri hagati ya 18 na 25 ko mu makomine ya Kinyinya, Gisuru, Giharo, Nyamurenza, Kiremba na Ntahangwa rugiye gushigwa mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Uwo mugambi ukaba watangujwe mu gisagara ca Ruyigi n'ubushikiranganji bujejwe urwaruka bufatikanije n'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi. Ni mu gihe uwo mugambi Turi kumwe ufashwe mu mugongo n'ikigega ca leta zunze ubumwe za Amerika kijejwe iterambere ku isi USAID uzorangurwa mu kiringo c'amezi 30, ukazotwara amadolari y'abanyamerika
angana n'umuriyoni n'ibihumbi amajana 600. Ishirahamwe rikorera mu kunguruza abantu n'ibintu Butracorp yarayishize ahabona umugambi wiswe Butracorp Safe Transport, aho uwo mugambi wizwe hisunzwe ingorane zitandukanye zibonekeza ku mpande zitandukanye, ukaba ugamije kugwiza umwimbu ku bakora mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu. Nk'uko Celestin Baruta arongoye iryo shirahamwe abisigura, ngo ni mu ntumbero yo gushaka gutorera inyishu zimwe mu ngorane zikunda kwibonekeza. Ngo kubw'ivyo bagiye gushiraho logiciel izofasha mu kumenya aho ingendeshwa iri, guhamagara ipikipiki igasaga umunywanyi aho ari kandi ku mwanya mwiza, gushiraho ibiciro hafatiwe ku ngero z'uburebure hamwe no korohereza abajejwe umutekano kumenya aho ipikipiki barondera iri. Ivyo ngo bikazotuma umutekano mw'ibarabara wiyongera, abiyunguruza bakoroherwa kandi n'ubusuma bukagabanuka. Mu gihugu cose abantu bose bubatse muri ivyo bibanza tuvuze bitarikuwe n'amategeko bariko nibo nyene bisamburira. Iki twagira tugigarukeko, nibo nyene bisamburira, kiretse aho bananye hagize unana, aho rero baraheza bakamufasha kubikuraho kugira ngo agendere mu mategeko. Muti rero mwisunga itegeko irihe mu kugira ngo babisambure? Ahantu ca ndakubaza nti mbega none bo mu kuvyubaka mu bibanza bibujwe n'amategeko bari bisunze itegeko irihe? Kuko hariho n'abari bararonse imizibukiro aho hafi y'amabarabara, kugira ngo bagaruke kuhubaka bararonse imizibukiro bari bisunze itegeko irihe? Bari barenze ku mategeko. Leta irafise uburenganzira bwo kuraba ko amategeko yose y'igihugu yubahirizwa. Ni muri iyo ntumbero rero hafashwe iyo ngingo kugira ngo amategeko yubahirizwe. Ariko rero yari yavuze ati uretse abo hariho n'abandi bubaka babanje kuronswa impapuro n'abajejwe intwaro. Ibisivyo nakubwiye ko ari igikorwa kigeze kure cyane. Ahenshi hose nta muntu n'umwe yashoboye kuzana impapuro zisunze amategeko. Ni ukuvuga urwa rupapuro uburenganzira bwo kubaka butangwa n'igisata kijejwe ivy'inyubako muri leta, nta numwe yakizanye urupapuro gukuri. Abazizanye nyinshi wasanga ari impapuro za magendo. Uwuzi nawe ko barufise gukuri koko ararushira uwo warumuhaye, hanyuma baheze biga ikibazo ciwe bamutunganiriza. Yanabajije ati none nta bandi bazohava bahubaka, wewe twokwemerera twosamburira bamwe hama tukemerera gute abandi ko baza kuhubaka? Nta bandi rero bazohava bahubaka. Uruhombo ku mataxe nibaza yuko ahubwo muri no misi amatagisi ariko araduga. Murabizi ko twagize amezi ya gahinyuza, mwarabonye amataxe twinjije yahora atinjira mu kigega cya leta, uno munsi ntihariko araduga cyane. Aya rero tuzoyaheba ku neza y'umwene gihugu, kuko ntitwoza kwirukira kuja kwegeranya amataxi atari na menshi kugira ngo turiko turahungabanya ineza y'umwene gihugu, kuko ibi bikorwa biriko biba ku neza y'umwene gihugu, ku neza rusange. Ko nivyumvikana ko umuntu umwe canke babiri ku nyungu ziwe ashobora kuza konona ineza rusange. Ano bahanga karorero. Ariko tukiri ngaho nyene tugiye ku nyubakwa za leta nini bishika ugasanga zarobaswe muri ico kibanza zitazira kubakwamwo, mbega zozo zizosamburwa? Twavuze neza yuko bijya bibanza vyose vyubatswemo bitisunza amategeko, inyubakwa zose zizosamburwa. Aho ni kuri bose, zaba inyubakwa za kanaka canke za kanaka, z'umukuru canke umutoyi zizotegezwa kuhava. Mugabo bukiri ngaho nyene kwa amategeko asanzwe ahari kandi n'intwaro yamiriho, bigenda gute kugira ngo umuntu yubake ku murango izuba riva, hanyuma hakazokwikangura amategeko asaba yuko umuntu yobomora kandi yubaka ku mugaragaro abantu bose barorera? Nakubwiye yuko harashobora kuba harabaye ugusamara rimwe na rimwe. Harabaye gusamara, ibintu vyose birafise ababibazwa. Umuntu wese azi ko yasamaye